ahimbazwe kandi hashimwe umwami buba ari ubuntu ko turi hano, n'ubuntu yuko dushobora kwizera, n'ubuntu yuko dushobora kuza imbere y'Imana tugakora n'ububasha bwayo ibyo yadutegetse gukora. Igihe twaririmba indirimbo hanje mu vyumviro yuko benshi imbere yacu baramaze kuvuga icifuzo cabo cyo kuba hafi y'umwami. Umwe mu banditsi b'indirimbo arandika uku ati: "O mukiza, mwami wanje, ubwiza, mwami wanje." Igitero ca nyuma reka kaca kivuga ngo igihe nzozamurwa ku bicu byo mw'ijuru nduga mu bwiza, aho ngo mu munezero nzominahaza urukundo ruhoraho, nzohimbaza Imana hejuru y'amajuru. Byabaye ibihambaye kuri jewe guhera igihe gito nta nkeka nayivuze no kwa Mungu uheruka Izirich no kwa Datu Strasbourg, Utrecht, sinzi neza. Abizera bose barindira mu gihe cabo ukugaruka k'umwami, kandi ntiryari ikosa. Hariho abantu benshi bavuga ngo Paulo yarabirindiriye ngo ntiyabibayemwo n'ibindi. Oya, Imana yakoze ku buryo bw'uko bose bazobonera uko kuza umunsi umwe. Mbere n'abantu bari muri paradizo, murabizi, biciye kuri ya mwimenyerezo Mwene Data Ewald yagize akiriho, yari muri paradizo. Hanyuma yaravuze ati: "Ariko shaka kubona Yesu." Inyishu yabaye ati: "We ntushobora kumubona ubu, twese turindiriye hano gushitsa ahazogarukira. Aho rero tuzozanana nawe, kandi twese hamwe tuzomusanganira, canke twese tuzoja mu izamurwa hanyuma dusanganire umwami, tuzomubona." Imana iragororotse mu bintu byose. Coba ari ikindi kintu iyo bashobora kubona umwami hanyuma natwe tugashika mu nyuma. Oya, hamwe n'Imana ibintu byose biba mu mwanya mwiza, byera, bitunganye, bihagije ku bantu bose, ari byiza. Byumvira ku ijambo ryo misizero rya kera, hariho amajambo abiri, rimwe riva mu Baheburayo. Twamaze gusoma Abaheburayo hano, ariko kuherezo aravuga mu Baheburayo 11 canke aho ijambo basiriseruka inshuro 24 yuko ngo abo bantu bose bararindiriye, ariko ngo ntibabaye mu masezerano, ntibashitse mu masezerano, ariko barindiriye yuko asohoza. Kandi hacavugwa ngo warinde kwisezero risoza. Hanyuma kuherezo akacavugwa mu Baheburayo 11:40 kuko Imana yatuboneye kera ikirushiriza kuba ciza, kugira ngo abo ntibatunganye rwose tutari kumwe. Nibyo tutari kumwe. Kenshi nakunze kuvuga ngo nta kintu kimwe gikorwa tutarimwo mu bwami bw'Imana. Misi yose dutegerezwa kuba duhari. Turi hano ku isi, kandi twizera yuko ibishika mu bwami bw'Imana dutegerezwa kubigiramwo umugabane ico byo dutwara cose. Uyundi murongo ubishingira intahe mu buryo butomoye uri mu Bitesalonika ba mbere igice ca 4 umurongo wa 14. Bitesalonika ba mbere igice ca 4 umurongo wa 14. Si nous croyons avec certitude que Jésus est mort, uko twizera yuko Yesu yapfuye akazuka, abe ariko twizera yuko abasinziriye muri Yesu Imana izobazanana nawe. avec lui par Jésus ceux qui se sont endormis. Ça c'est la parole du Seigneur. Iri ni ijambo ry'umwami. Paulo aravuga akavuga ati ego ndabibabwira Sur la base d'une parole du Seigneur. bifatiye ku ijambo ry'umwami.
nk'ijambo ry'umwami. Abo bose batubanzirije bazoba bahari igihe umwami azogaruka. Ukuzuka kuzoba, hanyuma bazohabwa imibiri yabo yo kuzuka, hanyuma natwe abazima abazoba bagisigaye tuzohindurwa, kandi twese hamwe tuzobona mu nyonga h'Imana. Turashima ko Imana yakoze umugambi nk'uyo w'ubwiza, kandi tukamenya ko yadushizemwo muri uwo mugambi ukomeye. None umugambi mwiza uhambaye w'Imana wotumarira iki nimba tudashizwe muri uwo mugambi? Je ubuhigwe bwomarira iki agakiza, ijuru, ubugingo budashira, ibyo bintu byose bibaye bitari ngaho ku bwanje, ariko ku bw'Imana, Imana ishimwe, biri ngaho ku bwacu, kandi turi ngaho natwe ku bw'ibyo bintu. Twaremewe ubwami bw'Imana. Rero ibintu byose biraba ubwami bw'Imana nabyo byagenewe twebwe. Amen. Kimwe ntigishobora gutandukanywa n'ikindi. Ibyo ntibitandukanwa, ntibivanwa nako. Murabizi yuko amajambo menshi igihe asomwe, murazi ngene ivyiyumviro biba birimwo. Hari ivyiyumviro byinshi mu mwuzuro by'Imana byo gukankamira, byo guhumuriza, ibyo guhanura. Harimwo ibintu byose dushobora kwibaza, cyangwa ibintu byose dukeneye. Mu itanguriro nasomye gusoma nk'uko nyene mbamenyereye, hanyuma nagiye kubona ko guhera ku ntango neza inyuma yo gusohoka, imbere yuko haza amategeko nyabyo, umubabaro waratanguriye, utangurira mu kuvayo. Niwo umubabaro watanguriye, si imyaka 40 mu nyuma, ariko umubabaro watanguye ubwoko bw'isohoka. Nashaka gusoma gato mu kuvayo 15 na 16 kugira ngo dutahure ibiza gukurikira. Kuvayo 15, murazi mwese indirimbo y'intsinzi iyo Abisirayeli baririmbye, bitangurana n'umurongo wa mbere. Kuvayo 15 umurongo wa mbere, maze Mose n'Abisirayeli baririmbira Uhoraho iyi ndirimbo. Hanyuma haza indirimbo nziza iyo baririmbye. Hari ibitero, si bine gusa, ni byinshi, ni nk'igice cyose. Ariko inyuma y'indirimbo, inyuma yo kuririmba iby'Imana yakoze, birangirana n'amajambo ngo muririmbire Uhoraho kuko ari ikomeye, ifarasi n'uyigendera ko yabinuze mu kiyaga. Ati nimuririmbire Uhoraho kuko ari we ntsinzi y'agahebu. Aho ni murongo wa 21 muri Kuvayo 15 agace ka kabiri. Kuririmba iby'Imana yakoze ni ikintu kimwe, hanyuma gukora mu kumvira ibyo yategetse icyo n'ikindi kintu. Abantu baririmbye iby'Imana yakoze, ariko ntibiteguriye gukora ibyo yari kirasaba. Aho rero niho ibibazo byatanguriye. Turashobora twese kuririmba iby'Imana yakoze, ibyo ntibibura. Aho niho Miriyamu amanukamwo n'ingoma yiwe, dushaka tw'ingoma nk'uko byanditse hano ku murongo wa 20 ngo kandi Miriyamu yavugishwa n'Imana, mushiki wa Aroni ahitana agashako k'ingoma. Abagore bose barasohoka baramukurikira, bari ndushako tw'ingoma, bagenda barabyina, ngo babyina ku ntambuko y'umudiho. Miriyamu akabaterera karirimbo ati nimuririmbire
akabaterera ati nimuririmbe murimbire uhoraho. ibyo nabyo uyu munsi ntibibuze. turashobora kurema ibinezereza bikomeye, tukavuga ibikorwa bihambaye by'Imana, tukabirima n'umutima wose n'ubugingo bwacu bwose, hanyuma ntitube twiteguriye mu nyuma gukora n'umutima wose n'ubugingo bwose ibyo Imana yavuze. none rero indirimbo ibimaze iki? none indirimbo ziba zimaze iki? none gutamba kubyina biba bimaze iki? nimba mu nyumba umubabaro ukomeye oza ku murongo wa 24 nezereza inyuma y'indirimbo, indirimbo imaze kurangira, hanyuma birabandanya no ku murongo wa 24 ngo maze abantu bidodombera Mose bati turanywa iki? umurongo wa 25 nawe atakambira uhoraho amwereka igiti, agiterera muri ayo mazi aca ahinduka meza. aho niho uhoraho yabashingiye icagezwe n'ibwirizwa, kandi aho niho yabageragereje. umurongo wa 26 arababarira ati nimwagira umwete wo kumvira uhoraho Imana yanyu, mugakora ibitunganye mu nyonga ziwe, mukumvira ibyagezwe byiwe, mukitondera ibyo yihanikirije byose, ngo nta ndwara azobateza nk'izo yateje abanyegiputa, kuko ari we uhoraho abakiza indwara. umwami Imana yari yatanze amasezerano agaragara, araba agena umubiri. yatanze manu iva mu ijuru, yatanze amazi, ariko yanatanze amabwirizwa, itanga ibyagezwe. iravuga ati nimwabikorana umutima mwiza, sinzozana kuri mwebwe ikintu na kimwe mu byago byakubita abanyegiputa, kuko ndi uhoraho muganga wanyu. turabizi ibyabaye, ibyakurikiye mu nyuma, kugira ngo mubone ingene kukwidodoba byabaye bigaruka. ndasoma umurongo wa 27 ngo bashika i Elimu, hari amariba 12 n'ibigazi 70 basagaza aho nyene kuri ayo mazi. ubu rero byose byari bimeze neza, nta bukene bari bafise, amazi yari ngaho, ibiti byari ngaho, ubushuhe buturira ntibwari bamereye nabi, oya, hari hameze neza, hakanye, bari banywa, byose byari bimeze neza. ariko bategerezwa kugenda. twari gushobora kuvuga ati rero mugiye kuguma ngaha, ego ubu mufise ibintu byose mukwiye, nimwigomere ngaho. ariko haranditswe ngo kuvayo 16 umurongo wa 1 ngo ishengero ryose ry'Abisirayeli bavuduka i Elimu, bataha mu bugaragwa bw'Isini, hagati ya Elimu na Sinayi. hari ku munsi ugira 15 ukwezi gukurikira uko baviriye mu gihugu cya Egiputa. iyo bari kuguma aho, byose byari kuguma ari byiza, byose biba ari byiza. ibigazi 70 ni ibintu byiza, amazi meza yose, imiyoboro 12 ya buri umuryango wose. ni igitigiri ciza ca Bibiliya. 70 mu bisano rya kera baduhamwe na Mose, abandi babiri barasigara, byose byari byiza. hanyuma bore binje mu bugaragwa, mu bigeragezo, kugira ngo bigaragazwe yuko dukurikira Imana, icyo dutwara cyose, yuko tuzoyumvira kandi ko tuzoyizera, nubwo ibintu bitaba bigenda nk'uko tuba tubimenyereye, canke nk'uko nyine byaba bidukwiriye ari byiza.
Ce sont les temps ni d'épreuve ibihe by'ibigeragezo où se révèle la matière dont niho nous sommes hagaragarizwa ibidukozwemwo ibitugize ibyo twabajwemwo igihe ibintu byose biba bigenda nk'uko tubishaka ninde mbega atovuza ingoma ninde atoririmba qui ne peut pas, ninde qui ne peut ninde se atoshobora trouver ninde sous 70 arbres. atoba munsi y'ibyo biti 70 akinywera kwayo masoko 12 ninde atorimba ivyo Imana yakoze Il a pourtant, n'est-ce pas, précipité dans la mer le cheval. yatembagarije ifarasi n'uyicaye ko mu kiyaga bose bakaririmba ariko si ibyo gusa ibigeragezo biraza kandi ibigeragezo biza ku muntu wese yakurikiye umwami uriko aramukurikira uwahamagariwe wese gusohoka muri Egiputa akaba ari mu nzira aja mu gihugu c'isezerano ibigeragezo biza kuri we inzira y'Imana itagira ibigeragezo iyo ntirabaho canke iki Cela n'existe pas. iyi ntibaho Un oya chemin de Dieu inzira y'Imana sans épreuve. itagira ibigeragezo iyo ntibaho Le chemin inzira de Dieu y'Imana escarpé ni et souvent épineux. irimwo amahwa igendeka nabi ariko itugirira neza Celui qui ne murmure hahiriwe umuntu atidodomba cyane rimwe rimwe plus à voix haute. ntitwidodomba ngo ducirijwe hejuru rimwe rimwe tuba twumva tudahagijwe hanyuma tukidoga ubwacu tukidoga n'ibyacu tukidogera n'Imana n'abantu bose kuko bose batsinzwe kivemo twebwe misi yose ngo barabandi batsendwe nico gituma Imana ituzanira ugucereza imbere muri twebwe ikadutahuza yuko mu bintu byose ducamwo dutegerezwa kwigira icizere amen tukayizera tukayikurikira Et le kandi tukayikorera vous savez que murabizi yuko la manne est tombée pour la première fois. aho niho manu yagije kugwira ku munsi wa mbere aho niho manu yaguye ku nshuro ya mbere ariko munyemerere nsome hano ku murongo w'icenda Ou la dernière partie canke du agace verset 8. ka kabiri k'umurongo w'umunani Car que sommes-nous? Vos murmures ne sont pas contre nous, mais contre le Seigneur. ngo turi bande mutwidodombere natwe erega si twebwe mwidodombera Sur ce, Moïse uhoraho dit à Aaron, hanyuma umurongo w'icenda maze mose abarira aroni ati barira ikoraniro ryose ry'abisirayeli nous avons également saisi cette pensée ndibaze ko twafashe n'iki cyumviro naco assemblée ici. ry'ikoraniro hano ekleziya umugwe ikoraniro rihamagariwe gusohoka hano Elle apparaît pour la première fois giseruka ku nshuro ya mbere mu gice cya 12 igihe ubwoko bwari buhamagariwe sortir. gusohoka Ce n'est qu'à partir ni de la gusa bifatiye ku muhamagaro est devenu niho Isirayeli yacitse ikoraniro ubwa mbere bwari ubwoko iminyango 12 hano ijambo ikoraniro ryaseruka ku nshuro ya mbere mu kuva 12 umurongo wa kabiri Exode 12 verset 2. Le mois présent 12 umurongo wa kabiri ati ukwezi kuzobabera imfura y'amezi premier mois. Il sera pour iti vous le uku premier kwezi mois kuzobabera de imfura l'année. y'amezi kuzobabera ukwezi kwa mbere umwaka umurongo wa gatatu ni kuva 12 nimubarire ikoraniro ryose ry'Abisirayeli Avant ibi ubwa mbere ahavugwa ubwoko urubyaro rwa Aburahamu rwa Isaka na Yakobo 400 ans s'écoulaient. imyaka 400 irarengana imyaka 430 muri byose ariko guhera mu munsi ku munsi aho Imana yabahamagariye aho umwagazi wicigwa Où le sang aho amaraso yatemvye aho isezerano ryashigwaho ce ne fut pas seulement un peuple. ntibwaba ari ubwoko gusa ntiyari imiryango gusa ariko ryari ikoraniro Et à partir de ce kandi moment-là, guhera muri uwo mwanya Imana yinjiye mu isezerano hamwe nabo yagiye mu mishikirano nabo by'isezerano nicyo gituma yategeka ukumvira ku byo ivuze à ce qu'il kandi et en face de ce qu'il disait. n'imbere y'ibyo ivuga ubu rero haje ikindi kigeragezo Déjà, Moïse a donné la mose directive yatanze qu'il avait amabwiriza reçue du Seigneur. amabwirizwa ayo yari yahawe n'umwami ni kuvuga yuko umuntu wese ntiyategerezwa kwandura ibyo wenyine ubwiwe ashobora kuba yomara byaba ari byinshi byaba ari bike iminsi yose byaba bihagije byaba bikwiriye
ariko nta muntu n'umwe agomba kugumiza ibyo bintu mu kutizera gushika ejo buzoca kuko babikoze nk'uko bari kuba bakekeranije yuko imana ubundi bukeye idasubira kubaha iyindi mpano ejo kuko yabisezeraniye igihe imana ivuze ngo ndabaha buri munsi ibifungurwa bishasha bisigura ngo ni mano ibyo nibyo bishaka kuvuga mu kuvayo 13:4 aho rero nta muntu umwe agomba kuzuza imifuko hama akavuga ngo ngomba kubika ngo n'ivyejo oya imana ivuze ngo umunsi ku wundi nzobarondera ibakwiye ubwo rero ni byo munsi nyene kuwa gatanu ivuze ngo nimufate iby'iminsi 2 ubwo rero kuwa gatanu ikitanga ibifungwa by'iminsi 2 kugira ngo tugume mu rugo ku munsi w'isabato ntitugire ibirenze ikilometero mu kugenda yaba rero imana yakoze ibyo yavuze ariko hano dufise abantu hanyuma muri kino kanya tuca twibaza ati ego none harimo ikihe umuntu yongereyemo umufuko yiwe ibintu kugira ngo agire ikindi kintu abafise umunsi uzokurikira oya ntibijanye n'ibyo bijanye no kwizera mu buryo bwuzuye imana tukizera imana kandi twayigira icizere hanyuma ntidukore igihushanije n'ijambo ryayo n'ivyo yategetse tukaba abumvira hanyuma igihe yavuga ngo ndabaha manu buri munsi nimuyore gusa misi yose buyore gusa ibirabana uwo munsi ushinzwe nivyo bishaka kuvuga hanyuma turabona yuko babikoranye umutima w'ubunyakuri ariko burazi ivyanditswe hano mu 20 ngo ariko ntibumva Mose yamara Mose ntibamwumvira bamwe babiraza ko basanga byaboze binyagara inyo ibyo byari binuka bimeze nabi Mose arabarakira murongo wa 21 nuko bama bavyegeranya uko bukeye umuntu wese bihwanye n'igisa ciwe izuba ngo risasike bikayaga Imana yakoze ku buryo bw'uko atakintu na kimwe kigomba kuba kiyogwa iyo byaba byashonze byayaze bigashonga ntibyaba bigihari Mose yarashavuye yararatse we yarazi icyo Imana yamubwiye yari yamenyesheje abantu ati buri munsi manu nshasha ubwoko nabwo ntibwizeye Imana mu buryo bwuzuye twaravuze ati rindira gato tutegeza kwicungera ni gute twokina amakarata yo kwicungera turondera ukwifasha ubwacu ntidushobora kuba tubizi neza dushize amanga kiretse tuko dukora ibyo Imana atubwiye kandi buri nyine atubwiye kubikora icyo nacyo kigomba gutegereza kuba ari ikigeragezo ariko hahiriwe umuntu ashobora kunesha ico kigeragezo umurongo wa 22 mu kuva 13:22 maze ku wa gatandatu begeranya ibyo kurya bingana kabiri nivyo bahora bazanana umuntu wese agira omero zibiri uko ariko byrimeze uwo munsi wakurikira wawe ari umunsi wo kuruhuka ngo muzokwegeranya iminsi 6 ariko umunsi w'indwi azwara umunsi w'isabato uwo munsi nta kintu kimwe cy'abagihari baba bafashe iby'uwo munsi wundi uko ariko Imana yapanze ibintu kuvayo 16:33 ngo Mose abarira Aroni ati jana ugwavya urusukemwo manu yuzuye omeru imwe urutereke imbere y'Uhoraho kugira ngo rubikigwe aburunganwe rwanyu uko ruzogenda rukurikirana umurongo wa 34 nuko Aroni arutereka imbere y'ibishingantahe ngo rwameho nk'uko Uhoraho yabariye Mose mbega murabona ibyo ari byo murashobora gusoma mu Baheburayo 8 icyari gifise mano ni baroceda murongo wa 4 byari musa rw'isezerano ni imano ya mbere niho hafatwa iyi ngaburo hanyuma igashigwa mu isanduku y'isezerano ahantu hari ijambo ry'Imana ahantu hari ubwoko bw'Imana
imana irarondera igena ibifungurwa kandi aho niho ishingira intahe ikavuga ati mubibike kugira ngo bibe ibishinga ntahe bibe ibishinga ntahe mu isanduku y'isezerano. Mbega ishusho nziza y'ishengero y'isezerano rishasha, ibintu byatanzwe, ibintu byawo ishengero kera ku munsi wa Pentekote iminsi yose biba bifise agaciro gushika ku munsi wa nyuma. N'uyu munsi niyo manu nyene, kubera ko imbega handitswe muri bimwe mu vyete ngo nzomuha manu inyegeje, vyeshuye Yohana 2:17. Si imanu iri ariho hose, ariko ni manu yaziganijwe ibikwa mu isanduku y'isezerano, ni kuvuga ahari ijambo ry'Imana. Ni hari iki misanduku y'isezerano? Misanduku y'isezerano hari ijambo, kandi umuntu ntabeshwaho n'umukate gusa, ariko abeshwaho na buri jambo ryose risohoka riva mu kanwa k'Imana. Mateyo 4:4. Mbega manu niki? Manu ryari ijambo rivuze kugira ngo rigaragare. Imana yaravuze riba ngaho. Imana yaravuze byari ngaho, ibyo yavuze byari biri ngaho, byaraseruka. Imana yari ngaho, yabibitse bizigarirwa aho bitegerezwa kuba, ni kuvuga ni mu isanduku y'isezerano. Mu isanduku y'isezerano mpejeje kubivuga ko ni mu gice c'9 mu Baheburayo, nyuma ndabyibuka neza, niho ako karorero tugahabwa. Ego ni mu Baheburayo 9:3. Kandi hirya y'igihuzu ca kabiri gikinze hari ihema ryitwa ahera cane. 4 harimwo igicaniro co kosereza mw'ibibavu cakozwe mu izahabu, harimwo n'isandugu y'isezerano yometswe kw'izahabu impande zose, irimwo urwabya rw'izahabu rurimwo manu, irimwo na ya nkoni ya Aroni yashurika na bya bisate by'amabuye byanditswe kw'isezerano. Uko niko Imana yari yarabitondetse nk'igishinga ntahe, nk'icemeza yuko yitwararika ubwoko bwayo. Ntihaza gusa no kubusohora ubwoko bwayo, ariko ibitwararika ikaba yiteguriye kwinjiza ubwo bwoko mu gihugu c'isezerano. Ibigeragezo bidukubita birigize umugabane mu kuba abizera kwacu. Ibyo bidahari nta kintu kimwe gishoboka. Ni ibigeragezo byacu bigaragaza kwizera kwacu mu kumvira no dukurikira umwami, mu gukurikira umwami nk'abigishwa. Kandi ibyo ntibigomba rero kudutesha umutwe, ahubwo dutegereza kumenya yuko nabyo bifisemwo umugabane. Amen. Umurongo wa 17 wamaze gusomwa na mwene data ku biraba Mose amwe n'ubwoko. Hariho habaye uruja n'uruza, barasabye barabaza ati mbega umwami ari hagati muri twebwe? Oya bakundwa, reka mvuge ibi nabyo. Nubwo hano tutarema icoka cy'igikorano, turashobora kuvuga tuti nubwo biri uko umwami ari hagati yacu. Byumvikana neza, si ingoma n'imyironge, ahubwo iciza ni kumenya ko tukunda ijambo ryahishuwe rishasha riba rivuye ku ntebe. Aho rero tukamenya ko isanduku y'isezerano yuguruwe kandi ko amabanga yahishuwe. Abantu bose bashobora kuririmba, na bamwe bashobora no gutamba mbere. Hagati muri twebwe sinkeneye kubibwira uwo ari we wese, ariko rimwe bagatamba bazunguruka akanyana k'izahabu, kandi naho haba hari ibinezaneza byinshi byaremwe. Hanyuma igihe Mose amanitse avuye ku musozi akumva ibyo binezaneza bihari byinshi, yaribajije ati mbega iyi ni indirimbo y'intsinzi?
Exode 32, 17, et il ne kuvayo savait pas du tout, 32 umurongo wa c'est-à-dire 17 que le Seigneur avait déjà dit, descends. yari abizi umwami yari yamubwiye ati manuka ubwoko wasohoye bwakoze icyaha gikomeye, ariko igihe yumva ibineza neza bihari yaribwiye ati rindira gato, ati nta kintu gikomeye kibi gihari, bariko baririmba mu nkomezi, imana itegereza kuba yakoze ikintu gihambaye. Ça, c'est ce qu'on pourrait penser. Ibyo umuntu ashobora kwibaza, C'est ce qu'on pourrait penser. ibyo umuntu ashobora kwibaza mu Il a kwegera vu l'horreur. yabonye ibiteye ubwoba byari byamaze gukoreka, Pas là où l'on met de l'ambiance. atari ahazanye ibineza neza, atari aho ingoma n'imyironge yumvikana cyane, ariko aho abantu Adorer en esprit et bashobora gusengera mu mwemu no mu kuri, kandi bagaha imana n'umutima w'ubunyakuri amashimwe, remerciement dit. amashimwe abereye, amashimwe abereye, buzuye ukuri kw'imana n'ukwa mwemu, aho ni imana ntibiri. Alors si les tam-tam et les tambours, Iyo ingoma rero n'ibicurangisho biba byongereyemwo, ibyo rero bitugwe neza, umuntu amererwe neza, amererwe neza, aryoherwe, ibyo turabishimira imana, ariko iyo niyo gahunda y'imana. tout ce qui fait partie de son programme, Ibintu byose biri muri gahunda kayo d'abord présent. ubwa mbere bitegereza kuba bihari. L'un ne peut pas être dissocié Umwe kimwe ntigishobora gukugwa ku kindi. tant de leçons à tirer Hari ivyigwa byinshi byo gukura mu iyi nkuru, de cette histoire. byo gukura mu iyi nkuru. J'ai entendu aujourd'hui une Uyu munsi prédication numvise ubutumwa bwa Mwene Data Ewald Frank, comment la traduire. nta nkeka tuzobusobanura mu misiza. Il parle du peuple d'Israël. Avugamwo ubwoko bw'Abisirayeli, avugamwo kandi ingene Ses amis Dathan, abagenzi bajya bitwa Balaam, etc. ba Datani, Korani na Biramu n'ibindi, byari bigoye kuri bajya abantu kubona ikibanza cyabo, Leur place divine. ikibanza cyabo C'est toujours étrange cy'Imana. que Misi yose ntibisanzwe, ni abo nyene qui veulent prendre la place d'un autre bashaka gufata ikibanza trouvent par là qu'ils n'ont pas c'uwundi, trouvé la leur et qu'ils n'ont pas encore nibo reconnu celle de l'autre. abataramye ikibanza cyabo nibo bashaka gufata ikibanza c'uyundi. Ni ukuri ko bimeze Tous ses amis igihe auraient abo bagenzi bose reconnu réellement que Moïse bamenye ko Mose niait yari pour cette yagenyunewe n'Imana ico gikorwa, et n'auraient pas pensé en eux-mêmes. ntibari kwiyumvira ibyabo ubwabo, À avoir le droit ngo niwe wenyine ngo ufise uburenganzira bwo gukora ibintu byose hagati muri twebwe, ngo natwe turi ngaha, natwe turi ngaha. il y avait de la place pour eux. Ahari ikibanza cyabo, ariko ikindi kibanza Celle de Moïse. atari icya Mose. Mais la place de Moïse appartient à Moïse. Ikibanza cya Mose cyari icya Mose, ikibanza cya Aroni cyari ikibanza cya Aroni, Et la place de tous les autres appartient ikibanza cy'abandi bose cyari icy'abandi bose. Et ça, c'est l'ordre divin. Iyo ni gahunda y'Imana. Mais si quelqu'un n'a pas trouvé Ariko la umuntu place que Dieu, atabonye ikibanza Imana yamuhaye, alors aho rero c'est là que viennent les troubles. aho rero ni ibibazo bitangurira. Ça, c'est pour la Nibyo leçon divine. nibyo, iyo ni inyigisho iva ku Mana, kandi ibintu ntibyanditswe gusa kugira ngo tugire Bibiliya ifise nk'impapuro nyinshi, ariko birimwo kugira ngo dukuremwo ivyigwa. Nk'uko nabivuze, sinashaka kwitwarikira ivyiyumviro kuri uyu mugoroba, nashaka gusa kubaramutsa. Ntacyo z'i Strasbourg ni Zurich, nasomye mu ncamake mu bikorino ba mbere 16 imbere y'uko haba amakoraniro, aho nabonye yuko n'abantu bakomeye b'Imana ibyabo byavana n'ubufasha bw'Imana. Igihe byaba bikwiriye barakora imigambi, barakora ingendo, bakavuga ati riko bari kugomba k'umwami, ibi n'ibi bizoba. Misi yose si nkaho umwe wese byose yabikura mu maboko y'impuzu yambaye, ariko nka Pawulo hano arandika mu buryo bubonekana nk'uko umwe wese muri twebwe yo kwandika mu bikorino ba mbere 16 umurongo wa 5, ngo ariko nzoza iwanyu ninamara guca i Makedoniya,
je ne fais que traverser kuko nzorinda gucayo ariko kumbure nzomarana namwe iminsi canke nzomara n'urushana kugira ngo mumperekeze munsezere neza aho nzoja hose. Hano ijambo ngo kumbure, hano harimo ijambo kumbure, twavuga ati umuntu w'Imana, umuhanuzi, intumwa, misi yose yari guhita avuga ati ukuri kora wagize. Ese ukuntu nshima ku bwa Bibiliya, ese ukuntu nshima kubwo ugutekana kuba basanzwe kw'abakozi by'ukuri b'Imana. Nta n'umwe muri bo yaba ari umusazi, umuntu akora ibintu asa baba ari abantu b'Imana mu by'ukuri, ariko bagumana amaguru yabo kwese. Aho baba bafite ijambo ry'umwami barandika bakavuga ati ubu si jewe ni umwami. Hanyuma aho atajambo ry'umwami baba bafise, aho umwami ataba yabavugishije baravuga ati si umwami abivuze ni jewe. Akagenda mbere agashika avuga ati kubwo ibihe bigoye n'ingene ibintu bimeze ubu, ati ndabagira inama ibi n'ibi n'ibi n'ibi, nk'umuntu yagiriwe ubuntu imbere y'Imana. C'est tout de même le comble. Ico biruzuye. Pas toujours tout. Misi yose ivyo bari byose nkuko tuba tuvyibaza ati uko niko avuga na gushika kwerizo. Aravuga ati kumbure nzomarana urushana namwe, kumbure nibyo. Umuntu w'Imana akomeye w'ibihe byose, ibyo rimwe rimwe tuba dufise nk'ivyumviro bitubuza kuba abantu basanzwe n'abiyumvira mu buryo busanzwe. Iyo twomenye yuko ari ibice bitandukanye, kimwe ni igice cyano ku isi gisanzwe, ikindi naco ni igice c'Imana. Hanyuma tukaguma turi abantu batekanye batomoye muri ibyo bice bibiri kuko bitegerezwa 100%. Aho niho Imana izoshobora kudukoresha. Umuntu asanzwe atomoye mu bintu byano ku isi bisanzwe azona batomoye mu bintu byo mu buryo bw'imwebo. Ivyo bintu bibiri bitegerezwa kuba ari ibintu bibangabanganye. Zigagaro ceza aravuga no ku murongo w'indwi mu bikuru 2:16 ati singomba ko tubonana, none mbakubise rurabwe, ariko nizgira kuzomarana namwe imisi umwami wacu niyankundira. Nanje no byandika ko ntari intumwa, no kwandika ntari intumwa, kandi uko ariko na Paulo no yabyanditswe. Ndabisubiramo kandi mbega ubuntu kuba twaragize abantu nk'aba b'Imana. Turabona mu ruhande rumwe igihe baba bari mu bukozi, uyu nyene Paulo yashobora kuvuga ngo ariko yaba twebwe canke uwundi aje canke umumarayika aje kuvuga ubundi butumwa buhushanije n'ubwo twababwiye umuvumo kuri uyu ngaho aho yarazi neza adakekeranya ku muhamagaro no kurungikwa kwivuga butumwa byari yahawe. Ariko igihe byabijanye n'ivuga butumwa kugenda canke kutagumaga, aravuga ati kumbure ndiziga ko nzogumana namwe igihe gito, ndavyizigira vyiza ni vyiza, ivyo biranezereza kubera yuko ibyo biri mu bihe ntiyararengeye ibihe, yari hagati mu bihe, yari mu bihe hagati mu bantu, yashaka gukorera abantu bose. Hanyuma mbere yaravuze ko yashaka kuba umuroma ku baroma, umugiriki ku bagiriki, kugira ngo aronke igitigiri kinini afatira umwami, aronkere benshi umwami. Hanyuma mikoro mbere 13:7 aravuga ati mu Gifaransa ngo ubuho singomba kubaraba gusa by'akanya gato, ngo ariko nshaka kumara namwe imisi, ngo umwami niyankundira, ni umwami wacu niyankundira. Hano umurongo 8 aravuga ati ariko nzotebera muri Efeso gushitsa kuri Pentecote, kuko nugururiwe urugi runini ruja mu bikorwa bikomeye, kandi abagwanizi bakaba benshi. Nibi nabyo yabivuze mu buryo butomoye. Twebwe uko tubona ibintu twona tuvuga uyu munsi, mana yanje Paulo yoba yari hano, twogendagenze twese n'umutima wose tujana nawe tukavuga tuti Paulo
impano ikomeye imana yashobora kuduha hampande yo gucungurwa ni wewe hamwe n'ubukozi bwawe. hanyuma twese mbese uko biri twese twafashe ikibanza imbere ku ntebe kumbura twaba twicaye no hasi. Pawulo ariko aravuga ubutumwa no kwicara hasi uko. Abantu b'Imana baretse bakoreshwa n'umwami ubwiwe, ariko nubwo biri uko uyu muntu w'Imana akomeye agategereza kwandika ati abagwanizi nabo ni benshi ntibabuze. None abo bagwanizi bari bahanze ndi mubwena nk'uko namaze kubivuga babonye ikibanza cyabo mu bwami bw'Imana no mu mubiri wa Yesu Kristo, hanyuma hakacaza ukutanezererwa bakabizana ku bandi nimba atari kuri bo, hanyuma akaza umucano mu mubiri w'umwami. Ariko ntibikwiye kumera nk'uko hano hari Timoteyo n'ibindi. Hanyuma turaza rero ku murongo wa 13, muri murongo wa 13 ati namwe mwami mugabye mushikame mu kwizera, mu gifaransa ngo mube abakuze abagabo, mube abagabo mugire inkomezi, ibyo mukora byose mubikorane urukundo. Mbega impanuro twese duhawe, mbega umuhamagaro guhamagarirwa gusuzwa kuri gahunda ngo mugabe mushikame muhagare mu kwizera, mube abagabo, mube abakuze, mugire inkomezi. Ibi nivyo Imana iduhaye ijambo uyu munsi biciye kuri iki cyanditswe. Ibisigaye nabyo nubwo abagwanizi batabura muri buryo ubuca nk'ubundi, aca haza kugabishwa, hanyuma hacaza igice c'imwemu, hanyuma hakaza ukubakwa kwacu, ukubakwa mu mwami, gushingwa mu mwami no mu ijambo ryewe, urufatiro rwacu mu mwami no mu ijambo ryewe. Umurongo wa 13 mwami mugabye mushikame mu kwizera, mube abagabo mugire inkomezi. Umurongo wa 14 ibyo mukora byose, ibintu byose ngo biba iwanyu bibere mu rukundo. Ni kangahe urukundo rwigishijwe rukaririmbwa, ariko dutegerezwa kurubamwo tukarubona mu bikorwa, kandi rutanzwe nago rugomba kwemegwa rugasubizwa. Mbere n'urukundo rw'Imana urutagira aho rugarukira, nta kintu na kimwe rutumarira kiretse tubyakiriye tukabyemera ubwacu bikaba ibyacu. Igihe tuba dushinga intahe tuvuga urukundo mbe ku bandi, rutegereza kwemegwa kandi rugasangirwa. Umurongo wa 15 nuko ndabinginze bene data, abacavuga abo mu nzu kwa Stefana ni yari uwa mbere. Umurongo wa 16 nuko namwe mugamburukire abameze batyo, n'undi wese afatanije n'abandi muri ico gikorwa agatama. Umurongo wa 17 biranezereye ko Stefana na Fortunato na Akayiko baje bamaze inkombo nari mbafitiye. Umurongo wa 18 kuko bahembuye umutima wanje bono wanyu ngo uguhemburwa uburyo bimwemo. Kumita Frank avuze mutegerezwa ngo mwame mwibuka abameze batyo, ngo mwame mushima. Hano dufise uburuhukiro, guhembuka cyangwa guhembuka ntacyo bitwaye. Mu guhembuka harimo ukuruhuka, kandi mu kuruhuka harimo ugutegwa intege. Mu guhungabana murabizi ibirimo ngaho, nta kintu kimwe kiza kirimo. Mwene data yavuze ati hariho uburuhuko, hari uburuhukiro buhari bw'ubwoko bw'Imana. Abaheburayo 4:1. Uwinjiye muri ubwo buruhukiro bw'Imana ntabagihagarika umutima wimukikije, aruhukira mu Mana, aruhuka ibikorwa byiwe bwite, kandi aruhukira mu gikorwa c'Imana icabaye ku musaraba igorogota. Araruhuka bikwiye nk'uko Imana yaruhutse ubwayo ibikorwa byayo. Mbega mwarumvise havugwa ngo guhera isi iremwa, hanyuma Imana yaragize icyo ikora ku zuba, ku kwezi, mu kiyaga, icyo kwiti cyose. Nyuma y'uko yari imaze kurema nta kintu na kimwe, igihe Imana yari imaze kurema ibintu byose yararabye ibona byose ni byiza, iricara biraheze birarangiye. Ibintu byari bikoretse burundu.
igihe tugiriwe ubuntu imbere y'Imana bwo kubona igikorwa cyo gucungurwa kirangiye ku musaraba igorogota, tukabibona nk'uko Imana ibibona, hanyuma tugafata icyo bisiguye mu kwizera, aho rero turuhukira mu Mana, aho turuhuka ibikorwa byacu bwite, ibintu byose birahagarara, hanyuma tugaruhukira mu Mana, turuhukira mu gucungurwa, turuhukira mu kigongwe, mu kwiyuzuza, mu gakiza, mu buntu. Aho rero ibintu tuba twahawe mu kwizera bicika ibifatika by'Imana. Ariko kuri ibyo ubutumwa bariya ntacyo bwabamariye kuko ntibabuvanze no kwizera. Abaheburayo 4:2, ubutumwa buhambaye bw'Imana nta kintu bumara iyo butakiriwe ngo bufatanywe no kwizera, kandi umuntu yizera arakizwa. Ego nta muntu n'umwe yoba umuhigwe cyane gusumba umwe arashobora kuba umuhigwe gusumba uwundi. Ibyo nimba nkijijwe namaze kuba umuhigwe. Aho rero icyo dusigaranye ni ugushimira umwami. Mbega Yoweri yavuze iki? Nibyo cyangwa se ibyo? Yaravuze ngo uzambaza izina ry'umwami azokizwa. Abaheburayo 10:13. Kuko mbega twarabikoze, mbega twarambaje izina ry'umwami, none niki gikurikira? Niye ngaruka azokizwa. Ivyo niyo ngaruka, nivyo. Amen, nivyo. Mbega twarambaje izina ry'umwami, tugiye kubikora. Mbega turabahigwe cyangwa turabahigwe? Ego nakira kimwe numva, nakira kimwe numva. Ariko nubwo biri uko ni jambo bakundwa, rimwe turavuga ukutizera, hanyuma tukakuzako, hanyuma tukaba twicaye kutizera nk'aho twaba twicaye kwifu, hanyuma tukayishusha, hanyuma tukabufata neza uko kutizera. Ariko kwizera niko gukenewe, kuko twizeye Imana, twemeje ko ari nyakuri. Kuko umuntu atizeye Imana aba yigize umubeshi. Aho rero twizere Imana, twizere ibyo yavuze, hanyuma twinjire mu buruhukiro bw'Imana dufise uko kwizera. Amen, dufise uko kwizera. Kuri ibyo ngo kuri abo ubutumwa ntacyo bwabamariye kuko batabufatanije no kwizera. Kuri twebwe bwabaye bw'ingirakamaro kandi bw'inyungu, kuko twabifatanije no kwizera kandi twarabihawe, twarabirose. Nicyo gituma byabaye igice gihambaye cy'ubuzima bwacu. Kugira ngo turangize ng'imirongo ya nyuma, ndayizi ko iza kuduca mu maguru no mu biti by'umugongo. Bikono ba mbere 16:22 ngo nihagira umuntu adakunda umwami wacu arakavumwa. Maranatha 22:23, ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo bubane namwe. 24, urukundo rwanje rubane namwe mwese muri Kristo Yesu. Amen. Mbega indamukanyo, mbega indamukanyo, mbega indamukanyo, mbega gusezera, mbega impanuro, mbega ijambo rikomeye. Udakunda umwami wacu, uburake bw'Imana buguma kuri uyu, hamwe n'uburake umuvumo, hamwe n'umuvumo ugutsindishwa. Ariko ukunda umwami akamukunda urukundo ubwo twakunzwe, mu guhamagarirwa gusohoka, uwo arahezagiwe, uwo ahabwa umugisha w'Imana nzima. Umwami wacu yaravuze ati, uwo nkunda azokwitondera amajambo yanje. Kuvayo 15:14. Reka twitondera amajambo y'Imana, icyo dutwara byose ntitwidodombe. Abantu benshi barabikoze kandi bagumye aho bari ku bwoko bw'Abisirayeli 23,000 mu munsi umwe, nyuma ndabyibutse neza. Reka tube mubegera imbere mu kwizera, mu bashima, mu batwaye
urukundo rw'Imana mu mitima yabo, kandi hamwe n'urwo rukundo rw'Imana dushobora natwe gukunda umwami, tukanakunda abo bose bakunzwe, bahamagariwe gusohoka ku bw'urukundo rw'Imana atakwihata. Urukundo rw'Imana ni ikintu kizima gikorera muri twebwe. Nibyo iyi ndamukanyo ya Pawulo ubwayo ivuga ngo umuntu adakunda umwami arakavumwa. Mbega ijambo rikomeye, kandi rigaherekezwa na maranata. Bisigura ngo umwami araje. Uko niko byemerwa iyo busanzwe. Uko niko dushima Imana ko yahinduye umuvumo mu mugisha, kandi tugashobora kwizera, tugashobora gukunda, kandi tukagira ukugomba Imana yagushize muri twebwe ngo dukore ibihuje n'ijambo ryiwe ku bintu byose. Ku murongo wa 23 haravuga ngo ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo bubane namwe. Ubuntu bw'umwami wacu buri kumwe natwe, ibintu byose bizogenda neza, ibintu byose bizomera neza. Ntidukwiye guhagarika umutima ku kintu na kimwe, ariko mu kwizera, mu cizere byose tubihe umwami. Yasezeranije yuko byose azobigira neza. Dushobore kuba twagize icyo twiga umwe wese ku ruhande rwiwe biciye ku byigwa no ku mirongo ya Bibiliya. Iyo twasomye ni kuvuga tugire icyizere umwami mu buryo bushasha kandi bwuzuye. Tube tuzi ko azogumya aya masezerano yiwe mu gihe gikwiye, azokora byose. Turashaka gufatanya ubutumwa bw'Imana no kwizera, kandi tugirire icyizere umwami. Amen. Kugira ngo akore ibintu byose neza mu gihe gikwiriye, kandi abikore mu buryo bw'ubwiza, yigaragaze ku bwiza bw'izina ryiwe. Amen.